Ndabaramukije bakunzi ba télévision Isanganiro kaze mu makuru yo kuri no wa mbere twabateguriye akaza kubagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira umunezero udasanzwe ku banyagihugu bakoresha ikiraro ca Musaga kiri kwibarabara nimero 7 Bujumbura Jenda cari carononekaye ibikorwa byo gusanura ico kiraro bikaba vyatanguye kuri muri kano gatondo ko kuri no wa mbere nkuko muza kubikurikira mu makuru aramvuye mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi mu vyigwa vyakozwe n'umugambi ujejwe gusubiza akanovera isi ngo gukingira isi ndimwa n'amashamba cimeza ni bimwe mu bishobora gutuma umwimbu wiyongera mu gisata c'inkino naho ngo leta y'u Burundi n'amashira hamwe atandukanye ngo bari bakwiye kwitanga kugira igihugu kironke abanonotsi benshi bagiserukira ivyo bikaba vyashikirijwe n'umunonotsi Francine Niyonsaba mukanyisase nido ryano makuru. Ndasiye kubaha ikaze mu makuru havugwa mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye tuyahere mu gisata c'inyubako ibikorwa havyo gusanura igitarugwa ca Musaga kiri kwibarabara rikuru ry'igihugu inimero 7 vyatanguye mu gitondo cyo kuri no wa mbere abakoresha iryo barabara bagashima kubona ivyo bikorwa vyatanguye bakamenyesha ko kwiyunguruza baciye kuri iryo barabara vyari bimaze imisi bitaboroheye bagasaba ababijejwe kunyarutsa ivyo bikorwa mu kigo kijejwe ivy'amabarabara bamenyesha ko ivyo bikorwa bigiye kumara hafi amezi 5 inkuru ya Sheila Irambona. Hano turi ni ku kiraro cyo kumusaga kwibarabara ry'igihugu inimero 7 aho imashini yo mu kigo kijejwe amabarabara yazindukiye gucira inzira aho bagiye gucisha ibikoresho ico kigo kizokoresha mu gusanura ico gitarugwa abakoresha iryo barabara bakaba bashima ico gikorwa catanguye. Ibikorwa byo gukora rino barabara rya Jenda Bujumbura tuvyakira neza cyane kubera twe nk'abashoferi bahakorera biradutera ikibazo cyane tuhagenda umwanya muremure utategerezwa kandi n'imidugu ikononekara kubera cyaraheze mu bisanzwe. Je kuri ivyo ngaha turabishima cyane ko rino barabara yadufasha cyane gose kubera kenshi nka twe turabadandaza bahanye muri aha gace burya imodoka ntizasirikira neza nko twabibona neza kubera kino gitarugwa cyaracitse. Bakamenyesha ko aho bahora baca bitaborohera kurengana bagasaba ababijejwe kunyarutsa ivyo bikorwa kugira bashobore kwiyunguruza mu mutekano. Ahandi naho twaye dufise kwiryo barabara ahaje twaca bucya gatoyi hagorana nk'amakamyo keshi yakunda kugira ngo utireho haba hari ibintu binye baca banyerera imuri hati kambutiyaje bikangira imodoka zirengana. Je kintu nsaba leta ko yotunyarukiriza iri barabara kuko iri barabara niryo ritubangukiye kuko yandi mabarabara urabona ko yatameze neza kugira abana bacu baze baraca hameze neza n'iyindi miduka yose kuko urabona so twaricamo twenyene. Tweko bwacu dusaba ko vyonyaruka ahubwo cyane kure gusumba kuko iyo bitanguye bigahagarara nubundi tweteguma muri vya bibazo nyene twagumamwo cyo kugenda nabi imidugu ikononekara ndetse n'abakiriya dutwaye bakidoga kubera ntibagenda bamerewe neza. Mu kigo kijejwe amabarabara ARB bakamenyesha ko ivyo bikorwa bizokorwa hafi amezi 5 bikazotwara amahera yababa umuriyaridi n'imiliyoni 400. Urakenuye Sheila Irambona kuri iyo nkuru gukingira isi ndimwa n'amashamba cimeza ni bimwe mu vyigwa vyakozwe n'umugambi ujejwe gusubiza akanovera isi mu nama yabaye kuri no wa mbere Theodomire Rishirumwami umwe mu bakoze ivyo vyigwa yamenyesheje ko bizotuma n'umwimbu utera wiyongera inkuru tubaza Oda Ndayishimiye. Ivyo vyigwa vyakozwe mu mugambi ujejwe kunagura akanovera k'isi no gukingira ibidukikije. Odette Kayitesi umuhuza bikorwa muri uyo mugambi aratubwira bikuru biri muri uyo mugambi. Hariho ivyo gufasha kunagurira abajejwe igisata cyo gukingira ibidukikije ubumenyi no kubafasha kugira ngo ibikorwa bishobore gukorwa neza haba kuri iyi mitumba tuzokorerako
eka mbere no ku yindi mitumba mu gihugu cose. Hangiro gira kabiri no gukingira isi ndimwa no kwisubiza akanovera. Umugambi urakora no kubijanye no gukingira amatongo amashamba kimeza. Tukaba dufashanya na OBPE mu gukingira amashamba kimeza 3 no kuvuga parike ya Kibira, parike ya Ruvubu n'ishamba kamere rya Bururi. Kigira 4 nuko hategekanije ko muri mugambi mu gihe honeka impanuka umugambi ushobora gufasha kugira ngo habeho kwihuta gukinga vyabaye no kuvuga intervention d'urgence. Ubigira 5 nibijanye no gusuzuma umugambi kuvuga eka mbere no kufasha abariko barakora muri uyu mugambi. Abanyagihugu bazofashwa n'uwo mugambi nabo nyene ngo bazohatorera koyoko mu kugwiza umwimbu nkuko bivugwa n'umwe mu bateguye ivyo vyigwa. Mu burimyi n'ubworozi nuko tuvuga tuti ku mikobeko nimutere n'ubwatsi bw'inka, ubwatsi bw'ibitungwa bituma ubwatsi bubonetse haca haboneka n'ifumbire ryinshi rikwiye. Urose ifumbire ryinshi ni uco ushobora gutabira imirima yawe umwimbu ukacugwira kandi ivyigwa vyabaye muri Izabu n'ahandi mu bushakashatsi berekana ko nk'aya masi yacu ufise ifumbire ryiza ushobora kugwiza umwimbu 2 ukawugwiza na 3. Nibaza ko rero ibi vyigwa turiko turakora n'ivyajya mu ngiro neza bizofasha cyane mu kufasha abanyagihugu kugwiza umwimbu kuronka ubwatsi bw'ibitungwa vyabo, gutera ibiti bibafasha mu bundi buzibundi no gukingira ibidukikije. Ivyo vyigwa bigeze ku gice cavyo kigira 2 bikaba bimaze gukorwa ku mitumba 22. Tubandanirize ano makuru mu gisata c'agateka kazina muntu ngo amategeko ahana abagirizwa icaha cyo gushurashuza abanyeshure ngo kirafisa kanenge bivugwa na Jacques Nshimirimana umwe mu bakomiseri b'umugwi ujejwe ivy'agateka kazina muntu CNDH mu ruganda rwo guhanahana ivyiyumviro ku gutuza inda z'indaro rwatunganijwe n'inama nkenguzamateka kuri uyu wa mbere. Jacques Nshimirimana avuga ko bituma abakora ivyaha bene ivyo badahanwa mu mukurikire. Ibiharuro birerekana yuko mubagirizwa kuba baratwaje inda abo banyeshuri byatumye hariho abakurikirana n'ubutungane, ariko habaho n'igice kindi kinini c'abatakurikiranwe n'ubutungane. Rero biraboneka yuko hariho aho inguvu zitabaye nyinshi cyane mu bategerezwa gukurikirana abo bagirizwa kuba barashurashuje abo bana babigeme, kuba barateye inda abo bana babigeme. Ariko biraboneka yuko kubijanye n'ibihano bitangwa ku mashure abo bantu bahanywe bamwe bagahabwa amamitation disciplinaire, abandi bakirukanwa ku mashure, mbere abandi bahitamo guhunga igihugu kubera ko batinye ibihano byo hava bibakurikirana. Ariko abahanywe ni bake ugereranije n'abakoze canke n'abagirijwe ko bakoze ico caba batigezwe bashirwa imbere y'ubutungane. Kubijanye n'ivy'amategeko arahari kandi meza cyane ahana abantu babagirijwe ico caha cyo gushurashuza abanyeshuri, ariko haracariho akanenge kuko nk'ubu mu itegeko rigenga ibikorwa byo ku mashure ryo twita règlement scolaire harmonisé de juin 2020 mu ngingo yaryo y'icenda ritegekanya yuko umunyeshure wese akiri ku ntebe y'ishure aba yitwa ko ari umuminere bataravye imyaka bafise. Mugabo kenshi iyo ari nk'umunyeshuri arenze imyaka 18 yahuye n'ikibazo cyo gushurashuzwa, yahuye n'ikibazo cyo gutwazwa inda, hanyuma kitura ubutungane, bageze gukoresha amategeko mpanavyaha. Itegeko mpanavyaha ntirishobora gukorera kuri ya ngingo y'icenda y'itegeko rikorera mu gisata c'amashure gusa. Mu itegeko mpanavyaha uwo muntu bamufata nk'umuntu akuze arenze imyaka 18 afise ububasha bwose bw'ukwemera canke kugira ico aterereye mu babigire bimubeko. Ariko rero ivyo ntibisigura yuko ababa bakoze ico caha kuri uwo munyeshuri naho yo barenze imyaka 18 badakurikiranwa n'ubutungane, ariko bakurikiranwa nk'abakoze icaha ku muntu akuze.
tukiri mu gateka kazina muntu mu nama nkenguzamateka bavuga ko bagiye gukosora utwo tunenge kugira abakora ibara nk'iryo bashobore guhanwa kurikire umukenguzamateka Victor Girukwishaka. Kenshi na kenshi amategeko nukuzuzanya. Araho usanga rero hariho amategeko ajanye n'ubushikiranganje bujejwe indero ariyo ministère de l'éducation hanyuma ugasanga ni bijanye na reglement yo mu mashure. Hanyuma hakaba rero n'amategeko ajanye n'ubutungane ibya twita penal. Araho usanga rero hariho hamwe haragahaze kugira ngo amategeko bayasome kumwe. Ngo nkuko nabivuze amategeko nukuzuzanya. Ibyo rero twabonye ko hariho hamwe hari utunenge tuzoheza tukakosora kugira ngo aya mategeko bayasome kumwe abagize uruhara rukomeye cyane muri mwene ivyo bintu by'icaha bashobore guhanwa bitagoranye. Tuje mu gisata c'ingenzi ngo igitigiri c'amazu yakira ingenzi mu Burundi cavuye kuri 87 muri 2010 kija ku majana 595 mu 2019. Ubuzina bwo bwatanzwe muri ico gisata bungana hafi ibice 5% byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe ingenzi aho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe mu kirarugendo. Jeremy Banigwa n'inzigo akaba yavuze ko mu bigiye gukorwa harimo gutunganya gushasha ibibanza vy'iratiro hamwe no kubaka ingoro z'amakoraniro mpuzamakungu. Kurikire Jeremy Banigwa n'inzigo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe ingenzi. Leta y'u Burundi iriko irashira ingufu zitari nke mu guteza imbere igisata gisanzwe gifise amahirwe ntangere yo guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Leta y'u Burundi yarerekanye gushaka kwa politike ko guteza imbere ico gisata mu gutegekanya uburyo Uburundi bwoteza imbere igisata c'ingenzi. Yongera irashiraho itegeko ryorohereza abagwizatunga bifuza gukorera muri ico gisata baba bo mu Burundi canke mva makungu. Ako kigoro ka leta y'u Burundi katumye hubakwa amahoteli arenga 500 mu myaka mike. Igitigiri c'amazu yakira ingenzi cavuye mu 87 muri 2010. Ico gitigiri gishika ku mahoteli 595 mu mwaka w'2019. Mu Burundi ubuzi bungana ibice bine n'ibice 4 kwijana bwaratanzwe mu bice bitandukanye bisanzwe bifitaniye ubucuti n'ico gisata. Ubushikiranganje rero bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguro n'ingenzi buhamagariye kandi burahimirije abenegihugu b'Abarundi eka buranahamagariye n'abanyamahanga gutemberera igihugu c'u Burundi bisunze ishusho ndatwa twise visit Burundi, ni ukuvuga temberera Uburundi. Kubituraba tugiye kurushirizaho guhimiriza ba mukerarugendo ngo batemberere igihugu cacu. Ibyo bikazoca mu kurata ibihingurirwa mu gihugu, tutibagiye guteza imbere ubuhinga mu gutunganya gushasha igisata c'ingenzi no gukarihiriza ubwenge abakozi bo muri ico gisata, ukubaka ingoro z'amakoraniro mpuzamakungu ndetse no gutunganya gushasha ibibanza vy'iratiro. Tuve mu gisata c'ingenzi tuje mu gisata c'inkino. Umunonotsi Francine Niyonsaba
asaba leta y'u Burundi n'amashirahamwe atandukanye kwitanga kugira igihugu kironke abanonotsi benshi bagiserukira mu mahiganwa mpuzamakungu. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru b'inkino cyo kuri uyu wa gatandatu, Francine Niyonsaba asaba ko ho kubakwa ibibuga byinshi vya kijambere kugira ngo bifashe mu itunganywa ry'amahiganwa menshi. Kurikire umunonotsi Francine Niyonsaba. Bijanye no kuntu sport yotera imbere, nibaza yuko ibyinshi bigikenewe. Turakeneye ibibuga byiza kugira ngo bize biratworohera hari kugira dushobore kuza turaronka aho dukorera amakompetisiyo heza bidufashe no kuronka abantu babikunda benshi baronka imyanya mpuzamakungu. Aha nibaza yuko kugira sport itere imbere n'abantu bose bateza kujamwo, namwebwe bateza kujamwo, amashirahamwe bateza kujamwo, agatera ko sport isa ibintu byinshi cyane. Batakunda inkino bakwiye vraiment gufasha yaboro dufise impano nyinshi mugabo ntibashobora gutera imbere abateza kudufasha batabidufashije. Hariho abafise impano zitandukanye extraordinaire mugabo biragoye kuzishikana kure ata motivation. Aha na leta y'u Burundi ndayitakambira nipfuza yuko hoza haravuga Francine benshi akaza benshi banduta kubyo nashitseko nibyo nipfuza mugabo bikagumuku biragoye leta nidufashe duhe ibintu bitegereza kudufasha ama infrastructure matodeli yanga ngaha hafi dufashe ibijanye n'imyambaro n'agashiruka bote uravye usanga biryoshe ugiye uryohewe byose bikora uryohe uryama neza ukarota imyanya gusa. Ano makuru reka tuyasozerere mu yavugwa mu makungu aho mu gihugu ca Mali ikiringo c'amatora ngo gishobora kongerezwa vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta mfata kibanza nkuko tubikesha bagenzi bacu ubo kumbonesha kuri France 24. Ayo matora akaba sanzwe ategekanijwe itariki 27 Ruhuhuma umwaka uza wa 2022. Ni inkuru mwatorokanijwe na Jean de Dieu Irakoze. Élection de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, l'hypothèse a été avancée ce dimanche par le Premier ministre malien. Kuri uyu w'Imana, umushikiranganje wa mbere mu gihugu ca Mali yamenyesheje ko ukwigiza imbere amatora amayinga canke amezi abishoboka. Yamara intwaro ya gisirikare hari yari yiyemeje gutunganya amatora inyuma y'ikiringo mfata kibanza c'amezi 18. Umushikiranganje wa mbere agira ati turashobora kugwa kwigenekerezo rya 27 Ruhuma nkuko dushobora kuronka amayinga canke amezi yiyongerako. Ngigikuru n'ugukura icigwa muri kahise mu myaka 20 heze amatora ngo yakurikiwe n'imvururu za politike. Ati ngendo bafashe ubu n'igabanywa ry'ibituma ho kwiyamirizwa ivyavuye mu matora. Umutekano uracyateye impungenge, ibice bibiri vya bitatu bikaba biri mu ntoke z'abadashigikiye ubutegetsi. Umushikiranganje wa mbere yaraneguye ivanwaho buhoro buhoro ry'inteko za Barkane mu buraruko bwa Mali, ingingo yafashwe batabajijwe canke ngo bagishwe inama kubw'ubutegetsi. Bamako ikabiri kirondera izindi nzira kugira umutekano kumbibe ucungegwe. Kubw'umukuru w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burusiya, abasirikare bafashe ubutegetsi boba bariko baraganira n'ishirahamwe rya gisirikare ryo mu Burusiya. Iyizwi cyane akaba ari Wagner yagirizwa ubwicanyi. Ngahagira ati sinzi uwo mugwi Wagner ati umunsi leta ya Mali yateye umukono ku masezerano ati nta nkeka kandi sikera bizomenyeshwa. Moscow yo ikemeza ko ivyo bibazo itabirimwo. Ubufaransa bukaba bwamenyesheje ko butegekanya gukura vuba bwango inteko zabwo mu gihe Mali yogiranira amasezerano n'ishirahamwe rya gisirikare ry'Uburusiya. Ni hano amakuru havugwa muri migwi kirundi twari twabateguriye haciye harangirira. Ndabashimire ko namwe yakurikiranye, shimira n'abafashije kuyatorokanya n'abari mu hinga bw'ivyuma. Mugira ibihe vyiza ahiwanyu.